nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Yesu yijabukira hakurya y'ikiyaga cy'Ubugalile arico ca Tiberiyadi. Ishengero akabi riramukurikira aho riboneye ibimenyetso akorera abagwayi. Yesu aduga ku gasozi yicara nayo n'abigishwa biwe. Pasika, umunsi mukuru w'Abayahudi, yari yegereje. Yesu rero ngo araramure amaso abona isinzi ry'abantu riza rimugana. Abwira Filipo ati, mbe ubona twogura hehe imikate yo kubagaburira? Yavuze gutyo ngo amugeze kuko yarazi neza icaza gukora. Filipo amusubiza ati, n'imikate y'amadenari y'amajana 2 ntiyokwira kugira ngo umwe aronke n'akamanyu. Umwe mu bigishwa biwe, Andrea mwene wabo na Simoni Petero, amubwira ati, hano hari umwana afise imikate 3 n'ifi 2, ariko utwo twomarira iki ishengero ringaha? Yesu rero agira ati, babwire bicare. Naho hakaba hari ubwatsi bwinshi, baragandagaza ari nk'abagabo 5,000. Yesu rero yakira imikate, akengurukira Imana, ahejeje ayigaburira abantu. Yongera agabura na za fi nyene, bose bageze aho bashaka. Bamaze guhaga, abwira abigishwa biwe ati, nimwegeranye ibimanyu bisigaye, ntihagire ibipfu busa. Nabo baregeranya ivyasigaye kuri ya mikate 5 y'ingano barya, buzuza ibiseke 12. Abantu ngo babone ico kimenyetso Yesu agize, bavuga bati, nukuri atari wa muhanuzi bavuga ko azoseruka kw'isi. Yesu rero amenye ko bagomba kuza kumwimika, aca yisubirira mu mitumba ari wenyene. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi mu gisomwa ca mbere turageze nogira nti ku yindi ntambuko y'intahe abatumwa bashingira Yesu Kristo yapfuye akazuka. Iyindi ntambuko yo gushinga intahe idasanzwe imbere y'iyi nama nkuru y'igihugu ikomeye cyane, nogira ntubuhoho umenga bagire bafate ingingo isa n'iya nyuma kuri abo batumwa bari bagerageje kuburabuza no kubuza gusubira kwigisha ko Yesu yazutse mu bapfuye, ariko aba nabo bakagira bati ntibikunda. Ni nko kudusaba kwishira umugozi, ni nko kudusaba kwishira umugozi mwizo, ni nko gusaba kwiyahura, kuko ico gisigaye ari ikintu kitugize. Gisigaye ari ikintu kitugize, nuwo twabonye, nuwo twasangiye. Kandi iyo bishitse ukihakana umuntu nk'uyo yakugiriye neza, mwasangiye ibyiza, ntushobora gusigara umenga uri muzima mu bwenge no mu mutima. Twarageze kubibona mu magume twagiye turacamo, kazubona nk'umuntu arahemukiye umuntu. Abakurambere babutse hamwe, bakuranye, bagiye barahanahana, bagenderanira, bahana bageni, basangira ibi na biriya, bahana kunyu, basubira. Mugabo hakaza ikintu cy'uko wari umukuru yishwe, ntanakuzi, ntazi kuriho, arazinye ko hari igihugu kimwe abantu, mugabo we ntakuzi. Mukaduka, mugasubiranamwo, mukajyana, ngo mwebwe mwatumaze muri ko muratwica, none je tubana nganda kwicaye. Ndibuka ingene bigeze kubiduhora ahantu, narigeze kurara ahantu mu Gahinga
umuntu azira yuko gusa yase kwifatanya n'abandi ngo yice umubanyi babana ngo nuko badasangiye ubwoko. Nta bundi bwoko je bundi ifise bwiza nk'uyu mubanyi tubane imisi yose. Ninagwara niwe nyarukana kwa muganga, ninakeniki niwe ntabaro. Ugasanga abantu hari igihe bishika tugafatwa n'ubujuju bw'amashetani. Je ngo ndabwita ubujuju bw'amashetani, si ubw'abantu gusa, kugira ngo umuntu yaduke akemera nk'uwikora mu nda akica umuntu bari basangiye byose, ngo nuko haciyemo akantu kazananye ahandi atanaho gafatiye ku byo babamwo bonyine ubwabo kakabatuma basubiranamwo. Ubwo ni ubujuju bw'amashetani buteye ubwoba. Tugire twinjire mu matora tuze turabe, kandi ndindiriye kuraba muri mwebwe mwamama tuze ngaha mu bisa nze ndabe, ariko nzobatwenga kumwe ngo uri mwijuru ngo abatwengera mwijigo, ntazobona uwo bishikiye mwe wamutona ngaho ubundi amaze kubetiza amasura yanyu. Hariho ibintu ubu mwebwe mumaze kumva ayo majambo y'Imana yose mutakire kuriwe kwigwa murakumbagaramo. Ahandi yo tuba duta umwanya tuza ngaha ko bari guta umwanya. Ariko ndavuga yuko rero aba batumwa badashobora kwemera kwihakana ikintu nk'icyo, kuko bacihakanye ntiboguma ari bazima. Wihakanye umuntu nk'uyo rero mwasangiye byose, hari ubwo twagiye turabona bishikira baca baparangana, hari akantu kaka depression kaca kabafata, akantu nyene k'umuntu yihemutse ko aca turubura, ntashobora kuguma akomeye. Naho yokomera ubuntu umenga ni ibintu arementanije adendekeranije bice bica kumwiyaka mu kanya gatoya, kuko gusesa nk'amaraso y'umuntu akugirira neza ntibishobora kubusiga. Kwihakana umuntu mwasangiye ibintu by'ubuzima ni nko gukora mu buzima bwawe nyene, ntushobora kuguma uri muzima, ntibishoboka. Bishoboka nubwo wogerageza kwigumya kwifatafata by'ukuri utabyihanye gose ngo umukama gutabare, wowe ntubugishobora kubyikuramo. Ntibashobora kwihakana Yesu. Ariko na cyane cyane intambuko yindi bigeze ko nuko ubu rero ngo bagire bafatira ingingo imwe nyene ya nyuma, umukama akaba ari haca akora. Bwa mbere agakora muri bo, mu gukora mu batumwa ntabakora ngo bace bakora nk'ibitangara imbere yabo babwire bati none ibi navyo akoze ubu nyene ntacyo babwiye. Ni bya bindi nyene yakoreye mu bandi bose, aho imbere yabo mbe nta n'ibitangara akora. Mugabo arabereka igitangaro gikomeye, gufata nk'abantu nk'abo kabakubita hamugasanga baranezerewe ko ari ntazimana. Ivyo bintu bumva bibi wamenga n'abasazi, les fous de Dieu. Hari igihe hagera ahantu tugakunda Imana, abantu bagombye kutumva neza inkuru za y'umukama baca mu rumenga turasara. Kisare paraporaki ndasara parapora. Ukabona nk'umuntu w'umukristo haro nk'ibintu abantu bashobora kuja mu bene abantu biwe kagira ati sishobora. Yezu turi ibyo ntabirimwe sishobora kubijamo. Aketi urakomeye uri bewe baza kuri mikeka nta kimwe de space. Mugabo hari inkuru nziza muri jewe ituma ibintu bimwe bitagikunda, bakabakubita bakayintaza Imana. Ico cyari kimenyetso gikomeye Yezu aha abo bantu. Ingene abantu baguma buzuye urukundo, umutima mwiza imbere y'abantu babafitiye inzigo n'urwango. Hajya umuntu agumya urukundo, kwihangana, ukuguma agira neza imbere y'abandi bantu bamuzibiranya, bamwanka, bamurandagura, bagira iki, ni ikimenyetso cy'uko arimwo inguvu z'ineza zidashobora guhindurwa inabi n'ububi bw'abantu bemera kwiyemeza inabi bakayisinya. Kandi aho niho hari intsinzi ya mbere.
intsinzi si ukumenga byose byo kugamburuka. Intsinzi nuko muri ibyo tuzi neza yuko umuntu ahagaze ku nguvu z'umuntu byoca bimusenya, wewe ugumuri dinyi, ugumurimwo akanyamuneza, ugumurimwo ukugira neza, ugumurimwo urukundo, ugumurimwo ikintu gitunganye. Ibyo biraryoshe cyane kubona, nubwo ushobora gusanga rimwe rimwe bishobora kuremera ko n'abatumwa barageze igihe barababara barumva ko baremerewe. Kandi burya shetani nuko bigira iturindira mu gihe kikaba kirekire, hari amageragezwa kuriko kugira ngo ute usenyuka, ariko kuko Mukama ari kumwe nawe akayakujabutsa, akaguherekeza akayakujabutsa, yonyene ayo mageragezwa akarinda hera, wewe utigeze uhemukira Imana mu mutima wawe. Iyo ni intsinzi ya Pasika. Ica kabiri ni ikimenyetso nyene Umukama abaha hagati muri bo. Murumvise ingene bakoranye. Hama uyu Gamaliyeli rero ngo bavuga yuko umufarisayo akomeye, yarafise n'ishure ryigisha, na Paulo atarahinduka ngo yari yarize ku ishure rya Gamaliyeli. Yari umuntu yuzuye ubwitonzi, ngo azi neza amategeko. Araheza arababwira ati, aho mwakiyahaguriye mwiruhisha mwiguma mwiruka kuri abo bantu, reka bareke. Acatangura kubumvisha, kubahezona, abumvisha ati, mu minsi heze hari abantu bagiye baraca ngaha baragumura abantu barabakurikira, mugabo bapfuye kurengana, ibintu byabo byose bica birasenyukana nabo, kuko bitari ivy'Imana. Nticari igikorwa c'Imana ngo gihoreho, byari ibintu gusa nogira ntibihagaze ku by'ubugumutsi bw'abantu canke ubwibone bw'abantu baba bagomba kwigira abayeho, abalider, byose bikunze. Ariko abo mugasanga barahagurukijwe n'Umukama, ntimusange muri ko muragwana n'Imana. Nuko we babwiye ati, ubwo aho mwakabagwanirije mukaguma mubona ibimenyetso byose, nta soni geza ngaho. Abibabwiranye urupfasoni kandi arubahutse rwose, kuko aba bantu aho bageze hari igihe twanka kwakira ukuri, tukaguma twiyemeza ikinyoma, kigateba kikatuzigiza, ku buryo dushobora gusanga twishe n'umuntu kubera ububisha, kubera nugira ntukurambira mu kintu kibi. Bari gushobora kumusimbirako, kumwe bigeze kugira uwundi Nikodemu agomvye kuvugira Yesu akagira ati, itegeko ryacu ryonyene ntirishobora gucira urubanza umuntu tutabanje kumwumviriza. Ngo nduri umunyagarire nkabo, wowe nduri umunyamuramvya nkabo, uri umunyabururi nkabo. Bagomba kumujaniranya kubera ibintu by'amamuko. We turakuzura umuho, tutagiye kuvugira abahutu bagenzi bawe, wowe uri umuki ibi n'ibi. Ibintu bene ivyo nivyo bica biza. Mugabo yagerageje kubumvisha afatiye ku vyagiye birashika. Tugire Kristo. Burya mu bishika mu buzima ibyo nyine byo ngaho hanze bya misi yose, burya Umukama ni hari. Iyo tumenye kuvyanaliza neza, kuvyitondera, usanga hari ikintu Imana iri kwiratubwira. Mbere ku muntu afise ukwemera, azi neza yuko Yesu hari ijambo yasize avuze atubwiye, kandi adashobora kuriyemuka, kakagira ati, ndi kumwe namwe ubutakibavira gushika ku mpero w'isi. Ibishika byose araheza akabisoma, akabiyungurura ubwa mbere mu kurondera kumvamo ubutumwa Imana imuhaye. Imbere yuko abona iby'abantu, uko abantu bifata, ingene abantu babyifatamwo, akabanza kurondera kumvamo ingingo y'Imana, icyo Imana ishaka. Kuri ababigishwa bo barazi neza ko, kandi Yesu rimwe bakagira n'ibimenyetso byo kubereka ati, humura turi kumwe. Nakajyo keza kugira ngo igihe cyose turiko turaca mu vyago, ndave tuca twiyumvira, hari nk'ivyiyumviro gipagani bica bidufata. Mbega nacumuriye, tugatangura kwiyotsa, kwirondera ko ibyaha warakoze Imana yo biri kwiraguhanira. Oya, suba yuko uri umuntu w'Imana
byose byo kwama biza biragenda neza atakigukomakoma, ahubwo mbere kuko utwaye umuco w'urukundo rw'Imana mu bantu bashima kwibera mu mwijima banawuhisemo bakawutsimbatariramwo, ntuzogenda udahuye n'ibikugerageza. Ariko na cane cane igihambaye ukishimikiza uko kuri wumva uri kuragenderamo. Ikindi naco kumenya kubahuka, guhanura abacu, guhanura ikigwi c'abacu. Hamwe bose usanga umenga badometswe, bafashwe n'ikintu c'ukuvuga nabi, c'ukugira nabi, basi nivyakunanira kubahuka ukavuga ugakebura abandi mu rupfasoni. Uburyo ukebura abantu ni bwinshi. Urashobora guhaguruka ukabavamo bakabona ugenda kubera ikagiye, nuko n'ubundi mu kugenda uhaye message uti ibyo bintu muri ko muravuga sindabashigiye. None kubera ko yacihaguruka kubera iki koko n'ibyari gihe usanga umenga kubwira abantu ikigwi cyane cyane abantu barunguye udafise n'amajambo bukwi nabo kwagufasha, kabanza ugakoresha ibimenyetso. Munyuma umwe wakazaraza kubaza kuri kiba cyuhaguruka icarawe shatuganiye. Urumwe n'uwundi mugashobora kuganira, mugafashanya kuhezonana, gufashanya kubona ibintu mu buzima ingene bigenda birahana bikabaha ubutumwa bwiza n'umuco w'ukuri. Kumenya kubaza l'histoire. Ari igihe turatubona nk'abantu uyu munsi bazi neza ibyo baciyemo, mukabona baguma basubiramwo amafuti y'ibyo baciyemo, barazi neza ko mbere banabibabayemo. Uyu munsi ahubwo biremuruye abandi bakaba aribo baguma babicira inzira kwa kundi nyene. Itege kuzobona ingaruka nka kurya nyine abandi bazibona, byitege. Ugushobora kubona abantu batamenye gukurikirwa mu byagiye birabashikira, Imana ikabamurikira, ikabaha ibintu, ikabitore, ikanabarungikira n'abantu baza barabakibura bati terateranye iki n'iki n'iki. Ntubona kuri kugira gutyo nawe uzosozerera ngaho. Ntibisaba ubundi bwenge buhanitse kuba warize ibintu bihanitse oya. Bisaba gusa yuko umenya gukanura, ukamenya kuraba ibiba, ukabona ingene uko bigenda birateraterana aho bisozerera. Dusaba kama ubwo bwenge bwo kumenya gusoma ubutumwa bw'Imana, gusoma icyo Imana iri kwiratubwira mu bishika neza mu buzima bwacu, kandi tukakura ikigwa cyo kumenya kubaha Imana no kutagenza ingimba, kudakoreshwa n'umutima w'ububisha. Uyu Gamaliyeli asa n'uriko aradezamorsa ububisha buri mu bantu biwe, muri bajya abahutu banyu mukunda kwicaramo, muri bajya abatutsi banyu mukunda kwicaramo, bajya abantu biwanyu, bajya abantu b'umuryango iwanyu, abahima biwanyu, ababibe biwanyu, abahondogo biwanyu, kubahuka kubakebura mu rupfasoni. Ntubarekerane ko bakoreshwa n'inzigo bafitiye abandi, bakagomba kugenza ingimba no kugira nabi. Urashobora kubigira kandi mu rupfasoni, ugashobora gukebura, ugakiza abandi benshi, cyane cyane ukabakiza umwijima w'ububisha n'urwanko bikunze gutera abantu, cyane cyane iyo bafashwe mu kigwi na cyane cyane iyo baribaza ko bariko baraharanira inyungu z'akagwi canke ikigwi cabo, ibintu bya communautarisme. Dusaba kandi umukama kugira ngo n'igihe bishitse tugahoga ukuri ntiduce tukurekura, ahubwo tukagukomerako, tukakubandanya gushika icyo Imana yashatse muri uko kuri cyose gitashe. Umukama w'ino nkuka y'imisa abandanya dukomeza ni na Eucharistia yiwe, kugira ngo uko yakomeje abigishwa ba mbere mu kumanyura umukate, natwe uko tumanyura umukate
dukomere ku ntahe nziza ibiturimwo, ntitwigere turekerana ngo ivy'inyuma biyitsinde, biyisibanganye, biyitwibe. Amen.